kuganira ku kijanye n'ingene ibisigarira kumbure vyofatwa. Harimwo kuvuga ngo guhambana gushingurana iteka mugavyo kuri abarundi bishwe bagaca bahamba kurya, urumva yuko iteka ryabo ryaramaze kugenda. Nyumvira yuko nk'intara yose ahantu hari zirya fosse commune ko ndavyumvira ko je interano yiwanje aho bishoboka yuko bovanwa harya hantu, hanyuma bakaba bashizwe hahandi bavuga bati gutegura inzu buri ku ntara kugira ngo bibe birabyizweho. Hanyuma kumbure hagaca hategurwa rero ca cibutso kitari ca kindi cubakwa hari Gitega kandi bitandukanye na birya vyubatswe n'umugwi umwe wose bifatiye vyagiye biraba. Ariko ico kibanza kikaba ndetse n'ikibanza cyo kwigiramwo ivyabaye kahise. Je nk'ubu nonezerwa mbonye mw'ico kibanza hariho nk'ivyumba bingana n'uko intara zingana, kumbura icumba kimwe kikaba giteguye neza, kandi nk'uko babivuze turazi yuko umuntu kumugumiza hejuru si vyiza, mugahe kikaba cubatswe neza. Ibisigarira byose vyavuye mu ntara bigaca bijaho, hakaba ifoto kumbure bakabinyegeza, mugabe hakaba ifoto igaragara hejuru yerekana ko hari ibintu biriyo. Muri ico gihe je numva yuko n'umuntu haciye yoca amenya ati mu ntara ya Gitega hapfuye abenegihugu bangana uku. Kumbure hariho ngira ngicogorana kumenya mbega ni bande bapfuye, muga turazi yuko nabo nyene birashoboka. Mbega bapfuye ni bande bangana gute mu ntara yose. Numva ni mwico kibanza rero mu gihe intara yose ifise icumba cayo, ivyo bisigarira byose bigaca bijayo, hanyuma kikaba ikibanza n'abana bavutse ndetse boza barajanwamo kugira ngo babone ivyabaye, hanyuma babereke bati ibi vyashitse kubera ibi, bagire bati murazokwama mwirinda mubonye umuntu azanye ibi, nimba ari intwaro mbi muce mugira muti muvyamirira kure kubera bizana ingaruka mbi izi. Nibaza yuko vyofasha mu bijanye no gutegura n'akazoza k'igihugu cacu na cane cane ugwaruka. Nk'ahantu hari fosse commune atangorane iteye hocungerwa n'abenegihugu, ukwindi kwamenyekana aho hantu abantu ivyo bisigara bakazobikurayo, hanyuma bakabafuana iteka ngaho nyine. Les fosses communes turabona ko by'ukuri intwaro zari zihari ico gihe zari zikubishera les fosses communes. Ndabivuga kuko murabona ko hanini wasanga baca bashira gukora infrastructure. Tuvuze nk'igihe y'ijuru bavuze n'ahantu hazwi bubatswe dans les années après 72. Turavye simwigize kumbara ngo mikambi Gitega naho nyene ngo baci bayubaka kubera hariho icyahabereye. Hari n'ahandi henshi twumva mu ntara y'Ububanza bavuga bati hajya ahantu hari inyubako ikomeye cyane yitwa hashobora kuba ari dongo musa y'abafosse commune. Bikuvuga ko rero abantu bari ico gihe bagiye bazifuka bazizibira yagize menyekana, bicaye biza kuri ca kibazo kugeza aje abashishiye mu Kayanza ati burya gukwera uje bwose twabonye bwerekana abafosse commune batego, ariko noco nteranya ko ni burya rero ni abafosse commune benshi twibaza ko menshi cyane yagiye agegezwa mu bwo buryo. Tukibaza rero tuti sinzi ko ashobora kuboneka icuma cyo detecta ati ahantu
ngo bari force commune ariko kibonetse cyo dufasha kuko ndabona yuko les forces zishobora kuba zihari zitari exhaustive ou bien twikeke tuti ahantu hose hagiye harubakwa ngo ibi des infrastructures hashobora kuba hari force commune kugira ngo tumaximize les chances zo kumenya ces forces azoba ziri. Kubwanje nagira nti ahantu hose hoba hamaze gutororokanwa ko hoba hari ikinogo bacashinguwemo canke batayemo umurambo w'ibitero benshi nibaza yuko aho hose aho kuko igikorwa cyo kurondera ibisigarira ariko mubanje kubaza nyene inyubakwa nyene bikamuva asabe murondere ku rwego rw'intara yose local yakira ayo magufa ariko hari n'abavuga yuko vyoba vyiza amagufa yo mw'ikomine mwimwe agumye muri iyo komine. Igituma abahinga babivuga gutyo nuko amagufa avuye mw'ikomine ya kure kaja muri province ubu uri kurakupa le lien entre les victimes n'ababo. Ese mwokora mwese mwitatirura inama ku buryo turonka lokale muri komine mwimwe kugira amagufa ntaje kure y'imiryango yabuze, kuko ku ntara ni kure kandi twabonye ko ibinogo byatangwa abantu ari byinshi. Kandi mpereze ku ijambo rimwe, ntimusubire gukoresha ijambo turagize ubwoba. Ntaco turatora, ntimusubire kugira ubwoba. Ntaco turatora. Inama twagize hirya y'ejo muri Severe batubwiye bati kuva Nyirasagavodo mu Bujumbura gushika Nyanzarake n'amagufa gusa. Aho tuvuze Nyanzarake, Rumonge, ugaruka mu Kinindo, ugiye hajya Bugarama, Igitega n'iryo mu Kayanza, hajya n'amagufa. Ivyo namaze kumenyekana. Bishobotse habe ingingo muri rusangi y'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu kuko niwe biraba, kugira igihe habonetse ivyo bintu habe iyo ngingo yisungwa bakamenya kugira ivyo bikorwa. Ivyo ndabivuze kubera kuko murabona nkajya haciye irya barabara rya kaburimbi buva Nyamitanga uja muri ville hamwe uca ku Mpanda. Murabona hajya hari nyene abitavye Imana bahabwe. Minisitiri wa Interieur yagize ordonnance isaba ko bene bo uza kubakuraho bakabimurira ahandi. Mwashaka rero n'abantu baciye bagira mu affaire kuko hari nk'umuntu umwe avyumvise iyo ngingo harabakurikira yaciye agenda agiye amacercueil arenga 2,000 kugira azoca kuri ico gikorwa yacayegereza hajya hafi yaho. Kuri rero murabona ko mu gihugu cyose nibaza ko vyoba encadré par je dirais une loi.